Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 mu kakaro mwaka wa 2026 kaze mfite nange bakunzi ba RPA muri aya makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu mu mihinga itandukanye bafite amakenga ko abadandaza bashobora kuzohindura imirimo kuko atawo kwemera kuza arakora homba biturutse ku miriro itongora ibidandazwa leta ntiyigere ishumbusha abahaburiye ibyabo. Abo banyagihugu bakabona ko hageze niba atarengeranye ko leta ikora ikijejwe. Kuri wa 11 mu kakara makungu yahimbaje umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Uyu munsi ukabushitsa abarundi bugarijwe n'ubukene be n'inzara bidasanzwe kandi babandanya kurondoka ku murindi udasanzwe ibituma badaheza ngo biteze imbere nk'uko vyipfujwe n'abashinzwe uwo munsi. Muraza kubikurikira muri aya makuru nyene. Turaza no kubashikiriza impungenge z'abanyagihugu bo ku mutumba Muhimbure kubera ikiraro caho casenyutse ibishobora gushira mu kaga ubuzima bwabo. Aya n'ayandi ni mu kanyisase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. None ko munda begaragende umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje numva tugaramutora n'ubu nico tubago bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico tubago bayisaba ngo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Hawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko begaga hari robine y'igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya byazimvye aho kuja kurima ngo bibareke ari byinshi ngo neva duhe ivyo kurya byazimvye. Imyaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None wewe waremewe iki wotwereka we ku myaka ufise icaze kwindura kuri iyi rigejo tuzopfa none baratuzokubaza ati wewe none kwisi vuga kantu kamwe konyene wahinduye akakabu nzovuga nti ejo nari ntabyo nari gushobora kurya n'ubu ndabisituye basigaye bariri rero nzosabu ngeze no basigaye bariri. Ndasubiye kubaramutsa haya makuru tuyahere mu bijanye n'agati y'akazi na muntu aho umuntu wese afite icaha kimwagira yarakwiye gufatwa gahanwa hakurikijwe amategeko. Byashikirijwe n'umuhuza bikorwa mwishira hamwe gishinze kugwanya ihohoterwa rikorerwa kiremwa muntu arutoto mu mfunyafunyo inyuma yaho hari abantu bafashwe n'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura bakajana gufungwa ku munsi wa mbere genekerezo rya 6 mu kakaro ku Vianney Ndayisaba ngo iyo umupolisi agiye gufata umuntu atambaye ibimuranga nta kindi abagamije atari kumunyuruza kuko abiwe badaheza ngo bamenye aho bamuronderera. Kuri Vianney Ndayisaba n'umuhuza bikorwa mwishira hamwe arucoto. Twe muri Joto turasavye tweza gatakazi na muntu tuha amategeko tubwire abarundi batwumva tubwire abatwara ubwo bw'ipolisi twitinyamira mabi cyane umushikanganje muzajejwe harimo umutekano hagati mu gihugu tubwire ndetse n'abakomiseri bakuru inzego z'ipolisi ntizishaka kwaje gufata abantu ngo no kuba ari ngahantu mu gitero cy'u Burundi ingingo ya 14 yemera ko Murundi afise uburenganzira kuba ahashaka kugataka ku Burundi mu byo kuza barafata abantu ngo nubwo ko baratembera cyo hagara ntagasakisaki ufise icaha baboneka afise icaha nibace mu ntumbero y'amategeko bintu bice mutungane hama umuntu afatwe ahanwe hisungwa amategeko nk'uko bitekanywa n'ibitabo mpana byaha inzego z'umutekano nimba ari gisangangira barashaka kuzabarara amategeko afasha avuga ndabibutsa ingingo zimwe zerekana ko umuntu ashaka guhagarikwa. Ingingo y'ubashingiro ry'u Burundi 39 iravuga ati nta muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwigenge bwiwe kiretse birekuwe n'amategeko. Turumvikana ni ukuvuga yuko nta mashaka kuvyuka mugombe mu bande mugagarika abantu gisaki bitisiza amategeko. Uburyo umupolisi afata umuntu ategeza ko afise umutahe utangwa na procureur cyangwa mu magistrat ukawuzira procureur cyane opeji cyo bitwa avido recherche. Uje gufata umuntu utambaye ibikuranga uba winyegeje ubura umusumuru umwicanye ugomba kunyuza umuntu ambare kuranga bamenya ati ni naka ni karatu yerekane ati unaka twawe na naka yamujanya azimiye uri umupolisi wabaze kandi bagufata. Neste demokarasi none. Demokarasi ni kino. Nukwishira no kwizana. Umuntu agira ijambo itadodoruka.
Vianney Ndayisaba ashikiriza kandi impungenge zijanye n'umutekano w'abantu bafashwe kuri uwo munsi, akibaza uwari kubazwa impanuka yari kubashikira bapakiwe mu miduga nk'umucanga. N'ubu nyene dusubire tumukurikire. Gifise uburenganzira igipolisi mu bikorwa vya misozi bafise bisunga amategeko pana kuyabonyanga. Ingingo 20 ivuga ati umuntu yagirijwe icaha afata umwere gushika yagire ca hakurikijwe amategeko umuntu ayicese kandi yarose uburyo bukwiye bukwirekura. None ngaha umurimo ya misozi igipolisi bashaka gufata abantu ntarubanza rwabaye nabere niho mubajije na kimwe cyo kuvana ngo abashomeri zakazi twabimenye kwa bisigura bafise zangombwa tawajeje uri umushomeri nakubajije wewe wakoze cyaki. None wewe gufata umuntu ukarunda mu miduga ivyo bintu bihagarara inzego z'igihugu n'inzego z'umutekano n'ubutungane ziri mu bantu bahize amategeko mu bikorwa vya misi yose uravye kuntu babatekera mu miduga bafata n'icyo mpamvu baratekera kuja kwindangana neza ukamenga ubona umucanga wari umucanga ariko arapakira ifa ko tweza gateka kazi na muntu nubwo mu gukora n'abantu batware neza mbeho babatwaye kurya haca bisanganye tuje muri duhatorero kwanza ijya modoka polisi babatwayemo yasirase fise ireme gupakira abantu mbere bajya abantu ireme gupakira bajya bangana kujya irafite uruhusha kwapakira uruhusha gisanganye uruhusha biwanande ari n'ama principe yo kunyanga amategeko gateka kazi na muntu nibabikore bacu umutekano w'abene igihugu mugabo badahonyanza amategeko ngo batoteze umwene igihugu barabe neza turataze impanuro ntibasange bariko baratuma abene igihugu banka inzego kubera ziko zabarenganya bateza bazikunda kubera ariyo bazangarari. Nina yobwiye mu ntango z'aya makuru bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye baratewe impungenge n'amasoko agumasha yisubiriza ariko ntihagira amatohoza kogwa ngo hamenyekane iciyo miriro ivako. Bafatiye ku isoko ya Ngozi yahiga tukombera mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, abo banyagihugu basaba leta gufata ingingo zijanye no gukingira ivyabo bitabaye uko naho bagasigura ko benshi bashobora guheba gushira imitahe yabo mu rudandazwe. Kurikira bano banyagihugu bavuganye na radio RP. Amasoko agumasha ibintu bidutera amakenga kandi biduhangayikishije nk'abenegihugu kuko biraboneka neza ko ataho tuba turiko turashika naho tuzoshika kuko hagenda imitahe minini urabona ko bigezaho n'abantu bicwa n'ihahamuka urumva usanga aho umuntu arizeye buraba n'uburamuko byacangaje byakirana imibabaro n'intuntu kuko ibi tuvuga ngo mbono 2040 2060 aho twoshika turi mu bintu nk'ibi ugasanga abategetsi ntacyariko barabivuga ko ibintu batubwira ati amatohoza byagenze ukuri twatumye uwo muriro waduka kimiki kuko umuntu yoshaka gukora ibyo akora ntiyokora iby'uruganda. Isoko ya Ngozi iyo masoko amaze gusha ya gatatu abahakorera bagasigara bikoreye amaboko uhoho akaba ari akamaramazi ntawe ufise ico avuga bose barajumarariwe kuko abadandaza yaba n'abatadandaza bose usanga arico kimwe. Turafise n'izindi zahiye nk'Ibujumbura haheze imyaka myinshi n'isoko nko muravyibuka harasubira kubakwa bisigura ko no ngaho Ngozi arico kimwe bishobora kuba vyumvikana yuko abadandaza benshi bagiye gusubira ku gatumba congera ko nuko ibidandazwa vyinshi ari biribwa ari ivyambarwa bigiye kubura bigiye kuja ku biciro vyinshi cane twese twajumarariwe. Ibintu bibabaje cyane kubera leta yaje gucungira ubutunzi bw'abanyagihugu mugabo ukabona isoko yambere yahiye gushika kuri cumi n'izindi zihiye ariko ata ngingo zo gukingira amasoko ziboneka zishemeye ku vyuma ashaka gushyira imitahe yo mu rudandazwa nta mutima usimba n'umunsi uri kubishingaza yuko abantu bashira akenge nta yindi ngingo bofata atari ubutunga nayo bameze bakaza gushinga imitahe yabo mu bihugu bigiye ivyo bijejwe aribo ndizo babona yuko ari ukwegereza ko. Isoko ya Ngozi baritonze imiryango itari mike y'abadandaza barenga 1,300 dateye ikigongwe gateye umubabaro uretse gushira mu bukene abadandaza bari barafashe amadeni n'uruhombo ku gihugu. Ikibabaje rero nuko atana amatohoza ngo bamenye ikiba catumye iyo soko ishobora gusha. Kuri ivyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPD Zigamibanga akaba n'umuvugizi w'urunani rw'abanyepolitike batavuga rumwe na leta Sephora Arusha amenyesha ko abarundi bomenya ko ayo masoko aturirwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ivyo abivuga afatiye ku bumenyi n'ibikoresho abapolisi b'u Burundi bafise mu bijanye no kuzimya imiriro ariko nibatabare. Uyo munyepolitike agasaba abarundi gukora uko bashoboye bakikura kiyo ntwaro y'igikenye kuko itazigera ibafasha kuzimya na rijya ivyo bikorwa bigayitse biba vyateguwe n'iyo leta nyene. Dutege yompi Emmanuel Ndereyimana. Murabona ko naho dufise ibikoresho byinshi byo kuzimya umuriro
bifiswe na polisi imiduga abapolisi benshi bavyigiye murabona ko badahirahira ngo banyarukire kuzimya kubera biba vyakozwe nyene n'abategetsi babikora rero ku nyungu yiye ni systeme umugambwe CNDD-FDD washizeho bivanye n'ibintu vy'ibirozi baracishije kugira ngo batsimbatare ku butegetsi muba rero abaja mu bintu nk'ivyo vy'amashano y'uburozi n'ibindi ntibabikora ntibababwira ngo genda mu bikore babaha izindi barabategeka ibindi iyo babahaye bati tubahaye by'ibirozi bizobatsimbataza ku butegetsi bifise ikiguzi rero babasavye ni ugukenesha abanyagihugu mu kubaturira amasoko ikiguzi kindi ni ugusesa amaraso ku bwinshi abanyagihugu murazi ko Burundi aho buhitiye ubu kwica ari ikintu gito cyane umengo bariko bica ibihere mu Burundi baba bariko barica kugira ngo batsimbataze bya bishetani byabo binywa amaraso y'abanyagihugu kugira ngo batsimbataze ubutegetsi bwabo bakeneshe abanyagihugu hajya rero mubona ngo ubutunzi bw'igihugu buracumbagira murabona abantu ntibagifise ico biha mbere bari bafise ibibatunga bitunga imiryango abantu bafise aho basumira ibyo byose rero arabibakurako kugira ngo ubutegetsi bwabo butsimbatare baba bariko bagaburira ivyo bishetani hanyuma kugira ngo abanyagihugu ntibikeke na gatoyi ko umugambwe woja mu bintu nk'ivyo baca bavuga ngo twashize Imana imbere bakagira ibikorane ku bindi bimwe bihera batangura ibindi ngo bariko barasenga nta mana basenga bijya n'ibintu byo guhuma amaso amakungu guhuma amaso abarundi bavuge bati naho hogira uvyikeka hace hazamo ikintu kivuga kiti ariko nawe nyabuna nta muntu asenga yokora amahano nkayo abantu ntimuze murondere hirya no hino ngo mwibaze ibibazo mugira iki ahubwo abantu bashira inguvu guhindura ubu butegetsi buriko buratwicira abana b'u Burundi ubutegetsi buriko buradukenesha kutunyaga ubutunzi no gusesa amaraso y'abanyagihugu ibyo nivyo bitsimbataje imizimu CNDD-FDD ihagaze ko mu gutwara u Burundi Amakungu yahimbaje kuri wa 11 mukakara umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu umunsi washinzwe n'igisata c'ishiramwe mpuzamakungu onicita ingorane z'abanyagihugu FINWAP mu mfunyapfunyo mu mwaka w'igihumbi 1989 hakaba hari nyuma yaho kwigenekerezo rya 11 mukakaro igihumbi 1987 igitigiri c'abanyagihugu baba kwisi cari kigeze ku bantu bangana n'imiliyaridi zitanu uwo munsi rero warugamije gukangurira abantu kwitaho ibibazo bijanye n'iyongerekana ry'abanyagihugu hamwe n'iterambere rirama ukabushitse mu gihe hibonekeza igwirirana ry'abantu ku murindi udasanzwe mu Burundi mu gihe vyankenerwa vyotuma abanyagihugu babaho neza vyo bitariko biriyongera ibyo nido na David Claude Mbananayo mu gihe amakungu ahimbaza kuri wa 11 mukakaro umunsi mpuzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu Uburundi buracahura n'ingorane zitandukanye zifitanye isano n'iyongerekana ry'abanyagihugu ibiharuro biheruka gushirwa habona vyerekana ko igihugu gifise abanyagihugu barenga miliyoni 14 muri uyu mwaka wa 2026 kikaba kiri mu bihugu vya Afrika bifise bwinshi bw'abanyagihugu ku kilometero kwadarato iryo yongerekana ry'abanyagihugu rituma isi ndimwa iguma igabanuka uko imyaka igenda mu gihe uburimyi aribwo butunze igice kinini c'abarundi ivyo bituma imiryango myinshi ironka amatongo mato adashobora kuyifasha kwimbura umwimbu ukwiye urwaruka rusanzwe rugize igice kinini c'abanyagihugu b'Uburundi nago nyene rurafise ingorane zijanye n'akazi buri mwaka haraboneka urwaruka rwinshi rwinjira ku isoko y'akazi ariko amahirwe yo kuronka akazi akaguma ari make ivyo bikaba bituma ubushomeri bwiyongera izo ngorane ziva kwigwirirana ry'abantu ziribonekeza kandi mu gisata c'indero n'amagara y'abantu amashure amavuriro hamwe n'ibitaro birasabwa kwakira abantu benshi mu gihe buryo n'ibikorwa bihari bitama bikwiye abahinga mu bijanye n'ibidukikije kandi barerekana ko yongerekana ry'abanyagihugu ribangamira ibidukikije ugutemagura amashamba hamwe n'ikoreshwa rikabije ry'ubutaka biri mu ngorane zikunze kwibonekeza kubera ubwinshi bw'abanyagihugu ivyumviro bishikirizwa n'abahinga kugira Uburundi bushobore guhangana n'izo ngorane bavuga ko bikenewe gushira inguvu mu guteza imbere indero
amagara y'abantu, gushira ibikorwa bitanga akazi kugwaruka hamwe no gukoresha neza isi ndimwa n'ibindi bidukikije. Ivyo rero ngo vyofasha guhindura ingerekana ry'abanyagihugu rikava ku kuba intambamyi ikaba akaryo ko guteza imbere igihugu. David Claude Mbana nayo arakenuye mu mibano naho abanyagihugu begereye canke bakoresha ikiraro kiri ku mutumba Muhimbure uri muri zone na komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza barahagaritswe umutima n'ico kiraro kimaze hafi amezi 2 carabomotse. Ni mu gihe abanyagihugu bahegereye bafise ubwoba ko amazu yabo ashobora gushikirwa canke abana babo bakagwa mu nkuru tubaza Baltazar Miburu. Ico kimanga kibangamiye abanyagihugu kiri hagati y'umusozi wa Mpungwe hamwe n'igisagara c'umugwa mukuru wa komine Ruyigi ku mutumba wa Muhimbure. Isoko ryacu ngaho rimenyesha yuko ikiraro cyaho gituma haba uruja n'uruza ko cabomotse cyose haraheze hafi amezi 2. Uyu munyagihugu aratubwira uko hifashe n'ingorane kibateje nka bamwe mu barimyi. Cabomotse ku burebure bungana n'imetero 400 kandi kikaba gifite uburebure bunini nyagose kuburyo n'umuntu naho yogwayo atoronka kungene bamukurayo. Ingorane cyaduteye nuko ni byo twara turimira iruhande y'ibyo byose bitoke ibiharage twe twarateye intengwa byose byajanye n'icyo gihomoka. Uyu ari mu banyagihugu begereye ico kimanga amenyesha yuko atagikozwe mu maguru masha kw'amazu yabo azoshikirwa mu minsi itari mike. Batabaza leta kuraba ingene yokora ico kiraro kugira imigenderanire n'uruja n'uruza bisubire kugenda neza. Dutinya yuko kizoba caguka gushika kuri ano mazu yacu. Urabona harya n'amazu ngaha n'amazu numva imvura isubira gutasurira. Igihomoka kizoguma caguka. Twasaba rero leta yuko dukoreshereza kino kiraro mu buryo bwa kijambere ikagira n'umufurege munininya kugira ngo uruza n'uruza rubandanye nk'uko rwahora, turime nk'uko twahora, twimbure nk'uko twahora. Uruganda rwa RPA rwarondeye n'ibitanga Diane aramuswa komine Ruyigi kugira tumubaze ico ariko arakora kugira ico kiraro gisanurwe ariko twamukenye. Baltazar Miburo tuve mu Ruyigi tuje muri komine Cankuzo neza na neza muri zone Minyare aho abanyagihugu bakoresha umuhora wo gutumatumanako wa Lumitel babazwa nuko bamaze igihe bagura amayinite hama agahera batayakoresheje. Iyo bayahinduye mu mamega yo gukoresha ku buhinga bwa none canke iyo bahamagaye bisanzwe ngo naho umwanya munini nibikunda, bagasaba abarongoye iryo shirahamwe kwikubita gashi bagakemura ico kibazo. Dinye Karondo arabitubwira mwidonito. Aho muri zone ya Minyare komine Cankuzo igihe kibaye kinini abanyagihugu baho bakoresha umuhora wa Lumitel batoroherwa mu gutuma tumanako. Isoko ryacu rimenyesha ko bashobora kumara amasaha arenga 4 ku munsi iyo muhora udakora. Ugasanga amarezo saa 4 mu gitondo aragiye agarutse saa 7 z'umutaga cyangwa ugasanga mw'ijoro saa 2 aragiye agarutse saa 4 n'ejo n'itanu iheze akaba aragiye kugaruka saa 6 y'ijoro. Nukuri ni ibintu by'akamaramaza. Umunara wa Lumitel uri hafi yacu, sinumva impamvu n'intambamyi zihari z'ukuntu amarezo abura. Abo banyagihugu berekana ko agahombo ari kanini kuko uburyo baba bakoresheje mu kugura amayinite canke umutekero kugira bakoresha ubuhinga bwa none mu gutuma tumanako ku mbuga ngurukana bumenyi ahanini bubapfa ko ubusa. Ku munsi usanga ari igihe nasizemo amamega 5 usanga amamega 2,000 ukaza gusanga amamega 2,000 agiye maze gukoresha amamega 1,000 yose akabagiriye maruye amamega amaze guhomba jewe ntayakoresheje yobashira amamega hafi n'ibihumbi hafi nka 5 agenda nariko ndayakoresha uce wumva uruhombo mbagize kandi kuyaronka ko ari kuyasi kirembe kandi mba mfise ibyo nagomba kuyakoresha. Ni kuvuga amazi ya internet agiye na apere iba zagiye ntashobora gutelefona bisanzwe ngo hagiye uwo musubira kumvikana ya ntibiba bigikunda kuri abo muri Lumitel barakwiye kwikibuka iki kibazo bakagicemura. Basaba abarongoye ishirahamwe rya Lumitel kwikubita gashi umuhora wabo ugakora neza. Dinye Karondo hinkuru ya nyuma y'aya makuru ivuga kubijanye n'igitoro aho abanyagihugu muri komine Rumonge intara ya Burunga bamenyesha ko ubukene bw'igitoro butuma ubuzima burushirizaho kuzimba. Ikindi bamenyesha nuko n'ibiciro byo kwiyunguruza bibandanya kwiyongera bitewe n'ubwo bukene nyene bw'igitoro. Ni inkuru tubaza Eric Niyonzima.
Amezi ni gatatu ararangiye ata station n'imwe irangwamo igitoro muri komine ya Rumonge intara ya Burunga. Abanyagihugu baho mu Rumonge bamenyesha ko vyatumye ubuzima borushiza kugora bitumwe no kwiciro vy'ivyankenerwa nka vyose vyaciye biduga ku masoko. Uno munyagihugu aravyigana. Ibitoro muri komine Rumonge nta nima biharangwa ahibiye amasitasiyo yaho yarumye aramaze amezi ashika atatu ata gitoro bituma ubuzima bugimba kuko ibiciro mu isoko vyaduze bivanye n'uko imiduga yaho yunguruza ifungurwa itakiboneka. Uyu munsi imiryango myinshi mu Kangaratete dufungura rimwe ntibikunda ko umuntu afungura kabiri, ibiciro vyazimvye. Uretse ko ibiciro vyaduze ku masoko, abanyagihugu bamenyesha ko no kwinguruza bishuza kuba akayobera abahinga bitewe n'ubwo bukene bw'igitoro. No munsi uje Bujumbura ari 15, uje Bururi ari 15. Kera ayo mafaranga utwarahurukana ndetse ugasigaza n'ayisangamo icumba c'umwana. Turasaba leta ko irekura abanyamitahe bashoboye kwinjiza igitoro kugira ngo tubayeko ubuzima buzimvye abanyagihugu barasaba leta kugira ico ikoze kugira itorere inyishu ikibazo c'igitoro kimaze igihe kirekire ariko kitigera gitorerwa umuti. Nino kuri iyi nkuru ya mugenzanje Eric Niyonzima duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 11 mu Kakaro umwaka wa 2026. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bamfashije kuyatororukanya. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye aya majwi abashikira atagatosi. Suzanne Muzaneza nayo ko ndabashikiriza ndabike abantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha.